Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba RPA nongera ndabaha n'ikaze muri amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya kabiri ruhenshi umwaka wa 2021. Amakuru mu Kirundi mugira mushikirizwe nanje Marie Ange Irakoze agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umunyagihugu wo muri komine ya Burambi yafashwe n'abakozi b'iperereza bo mu Rumonge hari ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri. Uwo munyagihugu bivugwa ko yaravuye gusura mu rubanza rw'abiketswe kuba barishe imbonerakure yo muri komine Burambi hari mu mwaka uheze. Nayo mu gisata ca politike inzigo no kwihorahorana mu Barundi nivyo bishobora kuva mu biganiro bimaze igihe bitunganywa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD kuvyerekeye ubwicanyi bwo mu 1972. Ivyo bivugwa na Tatien Sibomana, muraza kubikurikirana muri aya makuru. Urubibe rwa Gatumba rwaraye rusubiye kugurugwa, ariko abanyagihugu bavuga ko ibiciro byo kwipimisha COVID-19 ari umurengera ku ruhande rw'u Burundi. Navyo nyene twabibateguriye murano makuru. Mukanya aya n'ayandi twabateguriye. Marie Ange Irakoze nongeye kubaha ikaze mu nkuru imwe ukwayo. Abantu babiri barapfuye bishwe n'imvubu ku mugoroba wo ku munsi wa mbere w'iyindwi. Ivyo vyabereye mu gacimbiri kagaragara umutumba wa Kirwati ya kabiri zone Rukaramu komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Abo bantu bishwe bari basanzwe bafise imirima aho muri ako gace. Abanyagihugu baba mu micungararo yaho abo bantu bapfiriye bavuga ko imvubu zikunze kudugana amazi y'uruzi Rusizi zikaja kubonera imirima. Abo banyagihugu bishwe baciye bashingurwa kuri uyu wa kabiri nk'uko amakuru dukura muri zone Rukaramu abandanya abimenyesha. Ibivugwa mu gisata cy'agateka kazina muntu, umunyagihugu wo muri komine ya Burambi yaraye afashwe n'abakozi b'iperereza mu gisagara ca Rumonge bamujana ahantu hataramenyekana gushika ano mango. Uwo munyagihugu yafashwe mu gihe yaravuye mu Rumonge aho yari yabaye isura mu rubanza rw'abikekwa kuba baragandaguye imbonerakure iyo muri komine ya Burambi mu mwaka uheze. Idonido na Eloge Divin Remesha. Uyu munyagihugu yari yafashwe n'iperereza yitwa Hamenyimana Alexis aba muri zone ya Maramvya komine ya Burambi intara ya Rumonge. Amakuru avaho yafatiwe amenyesha ko yafashwe mu masaha 10 z'umuhingamo inyuma yuko yari yiriwe ku ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge aho yari yagiye kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze gusurira abakekwa kuba bari mu bagandaguye imbonerakure izwi ku izina ryaba yubahe yishwe mu mwaka uheze n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Abo yasurira nk'uko amasoko ya RPA muri komine Burambi abimenyesha nawo mu muryango umwe n'uwitwa Simbananiye Silver hamwe n'abahungu biwe babiri aribo Nibasumba Jonathan na Ninteretse Juvent. Uko ari batatu bari bafashwe bagirizwa kuba bakorana n'undi muhungu wa Silver Simbananiye yahunze igihugu muri 2015 yaketswe ico gihe kuba yari mu bagandaguye imbonerakure bayubahe. Mu gihe urubanza rwari rushashe mwene wabo n'umuhisi bayubahe ariwe Frederic Niyongeko, amasoko ya RPA avuga ko akibona Hamenyimana Alexis aje gusurira Silver Simbananiye n'abahungu biwe kw'ivyo bagirizwa atari vyo, yaciye atangura kumwagiriza imbere y'umushikiriza manza ko nawe ari mu bishe mwene wabo, ko rero kwemera ivyo avuga. Ivyo mushikiriza manza atafatiye ko amubwira ko ico cyagirije iyaba arico bari ko baramuhagaritse aravye imiti haciye nk'uko bivugwa n'abaraho. Bikaba rero vyaciye bituma Frederic Niyongeko imbonera kurizwi nk'iyegereye abakozi b'iperereza acisha hiwe mu gufatisha Hamenyimana Alexis nk'uko bivugwa na rino soko rya RPA. Babonye procureur ntasiye afata uwo Alexis niho basiye bata muri documentation ya mbere barayitujije ikiraheba kuja gusura kubera bari ikiko bakibayifata gafungwa
uwo rero niwe yari yatinze ariko umutima amenyo ariheba. Aba bana hamwe n'umuryango wa Hamenyimana Alexis basaba kumenyeshwa hafungiwe kandi ntagirirwe nabi. Bavuga ko batumva impamvu iperereza rimufata umunsi yagiye kuba isura mu rubanza kandi iyo bagomba kumufata batari kurindira na regetigeze ava ku muhani w'Iburambi. Basaba ko yonare kugwa kubera ko babona ari inkoni ishushe bariko baramuremeka. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka aho mu biro vy'iperereza mu Rumonge ngo twumva aho Hamenyimana Alexis yoba yaratwawe ahejeje gufatwa. Eloge Divin Remesha arakenuye abakozi bo mw'ishure kaminuza ry'ubuvuzi INSP baratabariza umukozi mugenzi wabo afunzwe kuva kuri uyu wa mbere. Yafashwe yagirizwa kuba yoba yashatse guha uburozi mugenzi we abicishije mu mazi. Ibiteye amakenga bagenzi we kuko ngo bariko bamwagiriza icaha atani igipimo na kimwe cyakozwe cyo kwemeza ko hari n'uburozi bwashizwe koko muri ayo mazi. Iyi nkuru tuyibaze Elvis niyo mwungere. Hatungimana Deo avuye mu nyigisho nkarishabwenge mu mpera z'indwiheze yavuye yafise icupa ry'amazi. Ni amazi yoga yapfundikiye mu icupa rya kinju kuko bakunze kuyatanga iyo habaye mwene izo nyigisho. Muri ivyo vyigwa vyabereye muri imwe mu nyubakwa za INSP, Hatungimana Deo yari umwigisha. Asohotse rero muri ivyo bikorwa yaciye arangurura aja mu biro bijejwe inyigisho atwaye nayo amazi. Amaze kuronka icamugenza yahavuye asohoka aragenda ariko asigaye amazi muri ivyo biro. Inkuru ziva mu bakozi ba INSP zivuga ko umupfasoni yari yagendeye muri nyabiro yahavuye amwakura amubwira ko yibagiye icupa ryiwe ry'amazi. Ari uwundi ngo yishuye ko atakibazo nawe nyene yo yakoresha. Bukeye ariko nk'uko isoko rya RPA muri INSP ribivuga, uwo mupfasoni yinjiye mu biro ngo yasanze rya cupa ry'amazi ryatsinvye. Yaciye atabaza inzego zirongoye INSP. Baciye bazana inyamiramabi opeti. Isoko ryacu rivuga ko yumvije uruhande rumwe gusa. Inyuma yaho Hatungimana Deo bamutwaye amaguru adakora hasi. Kuva ku munsi wa mbere akaba afungiwe muri Besere. Umukenyezi wa Hatungimana yarategereje kuvuga bataha arahebura kandi na telefone yiwe ntiyacamwo. Ku munsi wa kabiri niho yatsindukira ku kazi kubaza akaronka inyishu y'imvaho. Abakozi ba INSP babona ko hamotamwe akarenganyo bagatinya cyane cyane ko yohava arenganwa na rijya bavuga ko mu Burundi ataho bashobora kuronka aho bapimira ayo mazi. Amakuru uruganda rwa RPA rwahavuye ruronka nuko ayo mazi yoba yatwaye gupimirwa muri BBN. Uruganda rwa RPA rwarondeye Nyandwi Joseph umuyobozi mukuru wa INSP ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba. Elvis niyo mwungere arakenuye mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate. Tubandanyirize mu gisata ca politike. RPA Nta kunywanisha abarundi bizova mu gikorwa cerekeye ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 catunganijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bivugwa na Tatien Sibomana. Uwo munyepolitike ari mu Burundi akeka ahubwo ko ibizova muri ico gikorwa bishobora gutera agatima k'inzigo no kwihorahorana mu Barundi. Tumukurikire. Kumenya kuri byari byiza kandi niko n'abarundi bari babisezeranye mu masezerano y'Arusha. Mugabo ikibi n'ikinyoma kiriko kirakoreshwa nabo na canke severe irondera bagomba kwerekana yuko 72 hapfuye abarundi b'ubwoko bumwe b'abahutu kandi tuzi neza ingene ibintu byatanguye n'ingene byakuze n'ingene byaheze. Iyo niyo ngorane iriho. Uravye ikiganiro ntibantunganya yatanze na gatera soni n'ahandi nabivuze ka umuntu yize amategeko ka muntu adakunda gukenyerera ku nyonzo. Abarundi twese turakeneye kukuri komenyekana, turakeneye ko ivyaha vy'ihonyabwoko vy'agahomerabunwa vyohanwa nk'uko amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu abitegekanye. Mugabo tukabikenera mu gihe ata butungane buhana bamwe bugakingira abandi canke ivyo vyose bikozwe mu muco ata mwana n'ikinono ata kugomba kukuri kuvugwa kubuka umugambwe ngo nuko wo buri ku butegetsi canke w'ubwoko kanaka gusa. Mugabo ico nobwira abarundi cyo humuriza nuko yari yo sena yaba uwo mugwi severe nta na bamwe bafite ububasha bw'uko bavuga bati icaha citwa ihonyabwoko canke
ibyaha byo mu ntambara nibaba bagomba ko ukuri kumenyekana abagize ivyo vyaha bagahanwa nibaze nk'uko abarundi bari babisezeranye dusabe ishirahamwe mpuzamakungu ONU rungike umugwi w'abahinga abo nibo bazoheza bakabaza abarundi atamwana n'ikinono agaheza icaha nk'uko amategeko mpuzamakungu abivuga citwa icihonyabwoko kikacitwa hanyuma abarikorewe n'abarikoze bagatinda bakamenyekana. Ingaruka ni nyinshi. Ubwa mbere hoho ni uko bica bituma nywanisha abarundi bizopfa bibaye mu gihugu kuko uri kurarenganya bamwe ukabaremeka inteba canke ugaca utangura gufata ingingo zitabereye zo guhohotera abango ngo vyagizwe ubu canke vyagize abiwabo umugani wa mugani w'imfyisi n'akagazi k'intama kagiye kunywa amazi ku mugezi bagahuriraho n'intoze n'intambwe iti wama wantobeye amazi nako kakisigura kavuga kati erega si jewe mugenzi ngo atari wewe ni mubi wanyu. Ico rero nico kibi kandi ico kibaye murumva nta kunywana ko abarundi kuzoboneka bizoba ari kugira ngo hagume umutima wo kwihorahorana. Ivyo navyo ari vyo mu masezerano y'Arusha twari twagombye guheza mu gutuma haba ukuri kutarenganya. Tasiye Sibomana ahanura abarundi kuguma bafatanye mu nda mu kurindira ko haba amatohoza ataho yegamiye azoshira ahabona ukuri ku ndyane zahekuye Uburundi. Twongere tumukurikire. Impanuro ya mbere noyiha abari ku butegetsi ubu baramutswe igihugu. Icyo bomenya nuko gutwara igihugu nukurangamiza hejuru ubutungane bugakora atamwana n'ikinono. Hanyuma uwo mugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira murazi ko ari wumvikanywe ko n'abarundi mu masezerano y'Arusha bakawure kugakora nk'uko abarundi bawusezeranye. Hategezwa kumenyekana ukuri, hakabamwo n'ubutungane, hanyuma hakabamwo kunywanisha abarundi kugira ngo tuvyite nk'uko babivuga mu Kirundi harabaye ntibikabe canke ducira imoso kuri vya hamwe n'ivyo. Ku barundi nabo muri rusange nuko batorwa mu mutego ko boguma bafatanye mu nda ahubwo bakaguma basaba ubutegetsi ko uko abarundi bari babisezeranye uko kuri ariko kotohozwa hanyuma dusanze ivyo vyaha ari uko biri ubutungane bugakora hisunzwe nk'uko amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu abitegekanya atamwana n'ikinono. Ntibagerageze guhenda abarundi uko vyatanguye birazi nta n'umwe atagomba ko ivyabaye 72 canke mu yindi myaka yakurikiye twobitohoza tukamenya ukuri aho ukuri kuzoshira intahe izoshira ende vyo bagakubitwa intahe mu gahanga hanyuma abarundi abataco biyagiriza tukabana mu mahoro igihugu bigatwarwa mu mutekano atawandya wanga. Kuva mu mpera z'ukwezi kwandamukiza hari amanama ariko agirishwa n'inama nkenguzamateka n'umugwi Severe. Amanama basigura ko ari ayo guhanahana ivyiyumviro ku bwicanyi bwo mu 1972. Intumbero ngo niyo gusaba kubwo bwicanyi abitabira ayo manama bemeza ko bwari bwateguwe n'ubutegetsi bw'ico gihe bwo kwitwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Tubandanyirize ano makuru mu gisata c'intwaro ibereye. Inama nshingamateka y'u Burundi ngo irakwiye gushinga umugwi w'abashingamateka batohoza ku busuma bw'ubutaka budakunze kuboneka terre rare buriko burasahugwa kuva mu mwaka w'2017 bisabwa n'umukuru w'umugambwe CNDD. Leonard Nyangoma rero avuga ko bitari bikwiye ko umuntu nka Bunyoni aja kwidoga imbere y'inama nshingamateka nkaho umengo arera muri iyo dossier. Kurikira Leonard Nyangoma arongoye umugambwe CNDD. Twumvise umushikiranganje wa mbere Bunyoni yidodomba mu nama nshingamateka yigira nk'utabizi akizanzaza ariko mu by'ukuri yateza kuba bizi kuko kuva uwo mugambo uri ku butegetsi mu mwaka wa 2005 yamye ari hejuru ntigeze aba mu rwego rwo hasi na rimwe yari mu bisanzwe byo kwizanzaza akigira nk'utabizi. Yarakwiye gufata ingingo kuko arabifisemwo uruhara ivyo byose yagiriza iyo societe Rainbow Mining Burundi kandi leta vyitwa ko ifise mutahe ubaserukira yo babwira ivyo byose yene vyashitse. Rero ico twohanura yo nama nshingamateka nuko iyo societe yohagarika gucukura ubwo butare
gushika rero umuco uboneke hanyuma amafaranga yanyurujwe yose agaruke mu kigega ca leta ariko icihutirwa nuko inama nshingamateka yaba ari inama nshingamateka sindayizeye cane kwikora ikorera ku gitsure c'ubutegetsi uravye n'ingene yatowe yari gushiraho umugwi umurimwo tuvuge batanu batavuga rumwe na leta baja bo muri senere na batanu bo muri leta bakagira rero itohoza rijanye n'icukugwa ndetse byose by'ubutare riko riraba kuko turumva yuko ngo kweri mu ubutaka bw'Uburundi bwoba bwaragurishijwe cyane cyane ivyo mu kuzimu byoba byaragurishijwe ku banyamahanga gusa hanyuma bakaraba rero amafaranga atashwe kurija mu kigega ca leta aho rero niho boba berekanye yuko baserukiye abanyagihugu kandi banabavugira mu gikorwa cyo gucukura ubwo butaka bw'agaciro leta y'u Burundi ngo yashizemwo ibice 10% vy'umutahe gusa Leonard Nyangoma ati leta ikwiye kuduza umutahe ikanarekurira abagwizatunga b'abarundi bavyifuza nabo nyene bagashiramwo imitahe yabo n'ubunyene tumukurikire turavye imitahe igihugu cacu gifise ntica n'ikizo gifise 10 gusa kwijana kandi n'abanyagihugu ntibahamagawe kugira ngo bashire imitahe yabo ku giti cabo ni ukuvuga rero biri mu gipfungu cane cane rero baciye bashinga ishirahamwe ryitwa Rainbow Mining Burundi irongowe n'umugabo w'umugirike atunze cane yitwa Adronis Pouroulis leta twari tuzi yuko twizeye yuko ari gushiramwo imitahe irenga 50% kuko niko bimeze no mu bindi bihugu bishaka kwigenga bakunda kuririmba imisozi ko bariko barigenga ni ukuvuga bari gushiramwo imitahe nka 50 basi na rimwe kwijana bagaca bahamagara n'abarundi benshi babishaka bagashiramwo imitahe yabo ikaba ndetse mito ariko ivyo ntivyabaye urumva ubwo butare ahanini kuri 90% gucukugwa n'abanyamahanga rero kuva batanguye gucukura ubwo butare wiravye mu biharuro byagiye biravugwa n'umuyobozi mukuru yitwa Midende yagiye arashikiriza tubiravye baramaze gushora itoni hafi 2,200 bishobora kuba byarazanye amafaranga ashika miliyoni 36 z'amadolari y'amafaranga ngo bita ngo nayagace aha twobibutsa ko kuwa 15 ndamukiza imbere y'inama nshingamateka umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko abagwizatunga Uburundi bwahaye gucukura ubutare ataco barishe leta kuva mu mwaka wa 2017 basigura ko ataco bashoboye gucukura ni mu gihe ariko Uburundi buri mu bihugu 10 vya mbere ku isi vyimbura amatoni menshi y'ubwo butare nk'uko tubisanga mu cegeranyo c'ikinyamakuru Statista. Bamwe mu bashinga amateka babona ko uburyo leta iha umuhuza ngo aje mu ngendo zo mu makungu ari umurengera mu mwaka w'amafaranga w'2019 ushira w'2020 ane budgetaire mu kinofunofu umuhuza yahawe imiliyoni zirenga 200 z'amafaranga y'amarundi y'izo ngendo zo mu makungu umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya yaranavuze kandi ikijanye n'imiliyoni zirenga 18 ahabwa buri mwaka kugira asubiremwe inzu abamwo hamwe n'imiliyoni zirenga 4 n'igice zikoreshwa mu gusubiramwo ibiro akoreramwo kurikira uwo mushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya ariko genda ikibazo mfise ndagifite kubijanye n'ikoreshwa y'uburyo leta ibaha ikibazo ca mbere tweretse neza ingendo bagize haba mu gihugu hagati imirimo baranguye n'ibindi byinshi mugabo bageze ku ngendo bagize hanze y'igihugu batubwiye ko badashobora kutwereka ingendo bakoze ingene zingana mugabo batweretse ko bashobora kuba bakoresha miliyoni 269,301 none ni kuki batatweretse ingendo bagize ingene zingana ikibazo cya kabiri batubwiye yuko aho basanzwe baba inzu isubirwamo buri mwaka ku miliyoni 18 mbega iyo nzu isubirwamo imisi yose nta gihe na kimwe gishobora kuba ari nziza ikibazo cya kabiri bavuze kandi ko baravuga ko naho bakorera mu biro hasubirwamo n'imiliyoni 4
613 none cyama bisubirwamo igihe cyose nta biba bigikomeye. Kuri ivyo umuhuza Edouard Nduwimana yavuze ko ingendo ziwe mu makungu zabaye zike kubera ikiza ca corona kandi ko amahera yari gukoreshwa yaciye ashigwa mu bindi. Nayo ku kibazo c'inzu abamwo hamwe niyo akoreramwo, Edouard Nduwimana avuga ko baba bapanze inzu zishaje zikenera kuguma zisubirwamwo. Aya mahera mwamona ngaha ni korobije ibitegekanya, ariko si ngombwa yuko usanga yose yakoze mwene uko. Ariko urabye amamisiyo babwe twerekanye iyo twagiye Tanzania, Egypte, Djibouti. Aya mahera rero y'amafrais de mission urabye ni 200 millions, ariko no kuvuga yuko haba harimo n'abakozi bose bo mu rwego umuhuza, ntabwo ari ayo umuhuza akoresha wenyine, ayakoresha hamwe n'abakozi bose bo mu rwego umuhuza. Hariho nibaza ko muri kino gihe kubera ibi bya corona murabizi yuko abasohoka hasohoka gake, bisigura yuko aya niyo yarategekanijwe ngongera ngo bagiye kugira ventilation ushaka gusanga hariho ayasigara ashaka gukora mu bindi, niko bimeze. Hanyuma bijanye n'ama entretien y'amazu niki amazu dukoramo hari usanga kenshi ari amadashaje canke bitubamo n'ibindi. Igikuru nuko haba hari amazu procedure kandi kerekana ingene biba byakozwe, nibaza yuko atakibazo kirimo. Amahera yinjira mu kigega ca leta kubera Burundi burungika inteko muri Somalia na Centrafrique yama ari miliyaridi 3 kandi ngo yategerezwa kwisununura. Bamwe mu bashinga amateka vyarabateye amakenga igihe hemezwe integuro y'amahera igihugu kizokoresha mu mwaka. Iyi nkuru twayiteguriwe na Emile Nibasumba. Umushinga amateka Kwizera Jean Claude yaratewe amakenga n'ingena amahera yinjira mu kigega ca leta avuye muri AMISOM na MINUSCA atigera arenga imiliyaridi 3. Tukabona ko uko igihugu cyagiye kirungika abasirikare hariho n'ibikoresho kandi navyo byagenda bigenda muri izo mission bigakozwa amafaranga hanyuma bikarihwa. Mugabo muri iyo prevision tubona 3 miliyari hanyuma n'abasirikare kandi uko imyaka yagiye igenda Burundi bagibongereza abasirikare barungikwa muri izo mission, bisigura ko hariho akarusho kagenda kiyongera. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndiho kubwayo yaratanze inyishu. Nibaza yuko abasoda b'igihugu bagiye hanze bagiye guca amafaranga, abasoda b'igihugu bagiye kugarukana umutekano nk'uko n'abahandi baciye ngaho iwacu bakadufasha kugira ngo twitunganye bo kwimeme yuko igihugu usanga kikora ku buryo bwacu kugira ngo ivyo bishobore gukunda. Hariho ibyo mwavuze ngo hari ibyo bakotesha, nibyo hariho amafaranga avayo aheza akaza gusahiriza, mugabo nagira ndabamenyeshe yuko yaba igihugu caharura burya buryo gusa, nibaza yuko n'abariyo boshobora kuvayo. Kandi mu mwungire hariho n'ibibazo novuga nti bijanye n'umutekano, najewe ndafite inyishu ngaha mugabo bitajanye n'amahera. Mubyumve neza, bijanye n'umutekano, bijanye n'amahera. Ngira ngo mvuze kimwe n'ikindi nshobora kubona kivuze. Bamwe mu bashinga amateka barabajije n'igituma haguma hategekanywa amahera yo gusanura indege irerura umukuru w'igihugu kandi ngo ataco iri kwirakora. Emile Nibasumba arakenuye. Bongera tumirira amate tubandanyirize mu gisata c'intwaro ibereye. Erupeya. Abadandaza bato bakoresha umupaka wo mu Gatumba waraye wuguruwe baridoga ku igiciro cyo gupima umugera wa COVID-19 Uburundi bwashinze ari kinini cyane. Amahera yakwingenzi kugira zipimwe uwo mugera asumba inshuro 6 ayasabwa ku ruhande rwa Kongo ku banyamahanga. Ayakwa abarundi nayo akaba ari inshuro 3 ayo yakwa muri Kongo. Abo badandaza bagasaba ko Uburundi bwohindura ivyo biciro. Inkuru ya Onesime Dushimagize. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uruguruye nkuko byari byamenyeshejwe n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe amagara y'abantu. Naho abakoresha uwo mupaka wa Gatumba bari banezereje cyane n'iyo ngingo, uwo munezero wamaze umwanya urumera bumvise ko bazorihishwa amadolari 30 ku banyamahanga yo kwipimisha ikiza c'umugera wa corona kugira ngo bashobore kurengana.
Branko Bitakwira arongoye ishyirahamwe ry'abadaza bato bato b'abakongomane baja bo ku mupaka avuga ko kubarihisha amadolari 30 yose ataho bitaniye no kubabuza kubandanya gukora. Les petits commerçants transfrontaliers de la RDC du Burundi ne sont pas. Abadaraza bato bato b'abarundi n'abakongomani baja bo ku mupaka ntitunezerejwe n'uburyo uyu mupaka wa Gatumba wuguruwe kuko bisa no kutubuza gukora burundu. Umudandaza muto afise umutahe muto cyane ku buryo umwaka amafaranga ari hagati y'amadolari 15 na 30 bisa naho ubumuhagarikiye ibikorwa. Niyo mpamvu rero dusaba leta y'u Burundi ko yo kwisubirako ikagabanya ayo mafaranga kugira yorohereze abadandaza bato bato bajabu ku mupaka. Abo badaza bato bato baributsa leta y'u Burundi ko nabo nyene bakeneye gukora kugira ngo bashobore kubaho no kubeshaho imiryango yabo. Nous rappelons aux autorités burundaises étant parents. Aha tuributsa leta y'u Burundi nimba ari umuvyeyi mwiza nk'uko bivuga igirira impuhwe aba bakenyezi badandaza utuntu duto duto bajabu ku mupaka kuko nabo nyene bakeneye kubaho, kwiga no gukora. Au logement, droit au travail. Umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi abwira abo badandaza ko leta y'u Burundi yashimye gukurikiza amategeko mpuzamakungu, akongera ko niyo basanze hari uwanduye uwo mugera amafaranga bamuvuza ko arengeye kure cane n'ayo madolari 30 babasaba mu kwipimisha. Ibipimo birazimvye cyane ko abantu babizi kandi twebwe muri ayo mafaranga urumva yuko niwe dusanze arwaye tumuhimiti ndetse nayo ikabirenza n'ayo madolari 30. Rero ivyo muteza kuvyumva igihambaye nuko twe dukurikiza amategeko mpuzamakungu kugira ngo iyo umuntu usanze arwaye tamwirukana ahubwo umufata co kimwe n'abandi barundi baba basanzwe bari mu gihugu. Rero ivyo tuzobishikiriza intango yamigoye mugabo twe tubimvira yuko turavye ibikoresho dukoresha amafaranga y'umurengera. Umushikiranganji Tabe Ndikumana arigarura ati ngingo ijanye n'ayo mafaranga ifatwa n'umugwi w'igihugu ujeje gukinga no kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Ati niyo wavyiga ugasanga bikwiye ko ayo mafaranga agabanywa uzobikora. Amazi neza yuko abandi kuri aeroport bari amadolari 100 nabo bavuga ati 30 kubera imibano imeze neza nico kimwe n'ikobero nico kimwe n'ivyo babiba umugina. Ivyo rero tuzobishikiriza mu gati twebwe dufata ingingo ifatwa n'umugwi w'igihugu uje gukurikirana ku munsi ivyerekeye gukinga no kurwanya ikiza ca coronavirus. Mu gihe ku ruhande rw'u Burundi ingenzi zisabwa kuriha amadolari 30 ku banyamahanga yo kwipimisha ikiza c'umugera wa corona hamwe n'ibihumbi 15 vy'amafaranga y'amarundi ku barundi baja bukuru bibe. Ku ruhande rwa Kongo ihandi intwaro rusangi hoho bose basabwa yangana kandi atarenga amadolari 5. Onezime Dushimagize arakenuye umupaka wa Mugina Manyovu uhuza Burundi n'igihugu ca Tanzania uri muri commune Mabanda mu ntara ya Makamba ugiye nawo nyene kugururwa vuba. Inyubakwa zo gupimiramwo umugera wa COVID-19 ingenzi zizohaca ziriko zirubakwa ijoro n'umurango. Abanyagihugu basaba ariko ko igiciro c'ivyo bipimo cogabanurwa uko kiri ngo gishobora kuba intambamyi ku batari bake. N'inkuru ya Aimable Nishimwe. Igenekerezo ry'icenda uku kwezi niho hitezwe iyugururwa ry'umupaka wa Mugina Manyovu uja ikigoma mu gihugu ca Tanzania, aho imugina ni muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu baho bakaba babenyesha ko imyiteguro igeze kure, ariko naho biruko abanyagihugu baca kuri uyo mupaka bafise amakenga ko ingenzi zizogabanuka cyane kubera ko amafaranga yo gupima umugero wa corona atakekanywa kuzojabuka ari menshi cyane. Manuvara ni bakabayubakijwe n'umurango kabisa bavuze itariki 9 ko kareho yangiza bayahe kavyakiye neza nubwo twumva ko barihisha amahera menshi mugabo na Tanzania amaki adusumira twumva ko mengo basizeho ko uzavuye mu yinjira azoriha amadolari 25 bagaharura ko uyasize mu mashiringi ari 55 ntitubona neza ko twosura kuronka ingenzi nk'uko byari bisanzwe biri. Uretse rero uyu mupaka wa Mabanda hari n'indi mipaka itegekanywa kugururwa mu minsi iri imbere. Aimable Nishimwe arakenuye uruhigi rukogwa ku mapikipiki akorera mu gisagara ca Rumonge ngo ruragira ingaruka mbi no ku banyagihugu muri rusangi baba muri ico gisagara. Mu gihe ayo mapikipiki akoreshwa na benshi ubwo ruhigi ngo rutuma bashika ku mirimo bacerewe, vyongeye n'amafaranga yo kwiyunguruza ngo aca yiyongera kuko haba hariko harakora ipikipiki nkeya cane. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko.
abamotari bafise ingorane zidasanzwe ngaho iwacu ni mu Rumonge ubu naho ipikipiki bayisanga ayiparikinze turayitwara kabisa. Iyo ni imyidogo y'umwe mu bagendesha amapikipiki mu gisagara ca Rumonge aho avuga ko ibijanye n'ifatwa ry'amapikipiki bikorwa n'abapolisi bo muri komisariya y'iyo ntara bisa n'ivyabayobeye, yaba iyifise ivyangombwa canke itabifise abapolisi ngo bapfa kuyikubita ijisho bakaba barayijanye. Aho ibintu bikomeye cane ni ku ruzi Dama na Murembwe ku bashaka kwinjira mu gisagara ca Rumonge aho abapolisi bashinze amabariyeri. Uwo munyagihugu asanzwe akorera mu gisagara ca Rumonge aratubwira inkwirikizi biheza bikagira. Hariho n'abantu baba bagiye kwa muganga canke ku rubanza mugabo basanze abapolisi bamaze gutegera mu nzira, umumotari bakavuga ati jewe ndagusiga ngaha sindabita ko ndasubira inyuma mu gihe adafise amahera yo kubafumbatisha kandi agusize kuri iyo bariyeri. Urumva hariho agatambuko kugira ushike mu gisagara ca Rumonge, abantu baracererwa ku buzi bagacirwa mu mirimo yabo kubera uko kuntu abamotari baca batinya igipolisi badafise kubafumbatisha, bica bisaba yuko ukata imoto ugasubira iyo uvuye. Urumva biragoye rwose. Byongeye kubera benshi bahitamo kunyegeza ipikipiki zabo, abatimbishije bagakora baca baduza amahera yo kwiyunguruza. Umuntu aba ari kugenda ku 500 kubera abaresha baba bazinyegeje, abasigara hakora nk'uwiyahura, urugendo rw'500 rushobora kugihumbi. Cyo bituma benshi rero bica bigora ukuntu biyunguruza kubera abapolisi baba bariko baravyiruka. Agenda n'amaguru canke amakinga nayo radukona ikindi igenda n'ipikipiki yatandukanye. Uruganda rwa radio RPA rukaba gushika ubu rutarashobora kuronka komiseri Melchior Ndayikengurukiye arongoye igipolisi cyo mu ntara ya Rumonge, ari naco cagirizwa gufata amapikipiki, aho ngo mu kugira ngo zirekugwe habanza gutangwa amafaranga. Emmanuel Niyunge ko arakenuye ibiciro vy'imikate vyaraduze mu gisagara ca Ngozi kuva muri uku kwezi kwa gatanu kurangiye. Abadandaza imikate bavuga ko vyatumwe nuko amavuta n'ifarini babikoresha vyaduze ibiciro, kuronka isukari navyo bikaba bibavuna. Eric Niyonzima. Abo banyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi batanga akarorero ku mukate bita penkupe wari ugurwa amahera 200 mu kwezi kwa kane, ubongeye ko hagati y'amajana 2 n'amajana 3. Umukate bita pe français wari ugurwa amahera amajana 7 ubugeze hagati y'amahera amajana 9 n'igihumbi. Abadandaza imikate basigura ko iryo duzwa ry'ibiciro vy'imikate ryaturutse ku mavuta y'amakoto, ifarini basanzwe bakoresha vyaduze ibiciro ku masoko hamwe n'ikena ry'isukari. Umufuko w'ifarini wari ugurwa amahera 55 ubusigaye ugurwa 58. Indobo y'amavuta y'amaritiro 10 yahora ku 50 ubisigaye gugwa 57. Naye marite atano yawo mavuta yahora gugwa 28 ubageze ku mafaranga 33. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi basaba leta gukurikiranira hafi bijanye n'ibiciro vy'imikate. Twarondeye Bucumi Joseph Martin mustanteri wa commune Ngozi yatwishuye ko atarabizi ariko ko agiye kubitoza. Eric Niyonzima arakenuye abadandaza bakorera ku isoko aho bakunze kwita kwa Sioni iri muri zone Ngagara commune Nangwa ni mu gisagara ca Bujumbura. Baratewe umutima uhagaze n'isuku rike riharangwa, ahibonekeza cane isuku n'umwanda ni mu buriro buri impande y'iyo soko. Abaharangurira imirimo n'abaza kuhivunira umusase batinya ko bazohava bahandurira indwara ziturutse ku isuku rike, bagasaba abajejwe isuku muri iryo soko kubihagurukira amazi atararenga inkombe. Dani Claire iratwumva. Isoko ya kwa Sioni ni imwe mu masoko akomeye mu gisagara ca Bujumbura. Iryo soko rirahurirwamo imirimo itandukanye, yaba ijyanye n'ubudandaji, amabanki, eka mbere hanasanzwe ibituro vy'amabus ajya mu bihugu bibanyi nka Kongo n'ahandi. Naho rero ariko hahurumbirwa cane, isuku ryaho ntirishemeye. Akarorero nako mu tuzu tw'uburiro aho abahafungurira bikugura umwanzu harangwa. Uyu ni umwe muri bo yaganiriye na RPA. Tuba tugira ingaruka mbi kubera ko turabona ko isuku z'ikirenga, usanga hari ibintu byinshi bahataye, yabatumeye ibishishwa by'ibijumbu by'ibitoki biki bagaterera ngaha. Abantu bafite amayetaje usanga hari ibyo baba bahanaguye ku meza byasigaye ku masahani akaza bagasuka ngaha, yarabanyene nyene akakwita n'ubusazi usanga n'indani kandi nasanga zifite uburyo usanga ziko baraduhanga ugasanga ushaka kuronka amaye kuja hano wese usanga zinya ashaka kuja nyene makeya. Uretse ba mukerarugendo bidoga n'abasanzwe baharangurira imirimo n'uko kuko bo bamenyesha ko badatahura ingene ibintu biyangara kandi badasiba gutozwa amafaranga yagenewe isuku, bagasaba ko ico kibazo gitorerwa umuti batarahandurira indwara zifatiye ku isuku rike.
twebwe turiko turabona yuko umuntu ashobora gufatwa n'indwara zize kw'isuku ry'ukwezi kweri asasa nabi ameze nabi umuntu ashobora kwandura indwara nyinshi tuzi nk'amafaranga dutanga ikori buri kwezi tuzi yaje kwezi kwezi organizwa na miribona ariko tubonera tutayibona. Twarondeye Niyonzima Ernest musitanteri wa komine Ntahangwa co kimwe na Hatungimana Jimmy arongoye igisagara ca Bujumbura kugira tubabaze ico bagiye gufasha abo banyagihugu bidoga ariko telefone zabo zahamagara hakabura uwitaba. Dani Claire iratwumva arakenuye ni no kuri yo nkuru duciye dusozera ko amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya kabiri ruhenshi umwaka wa 2021. Shimire mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikirana. Marie Ange irakoze nariko ndayabashikiriza ndabike banure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu na gahwane.